Bon, mu kintu ca mbere canryoheye nuko ari projet ubwa mbere ihuza imiryango yari yaratandukanye, tukaba twasubiye kubonana nabo twaherukana kera. Ikindi naco nuko ari imigambi myiza yo guteza imbere umuryango. Ubwo je icandyoheye muri ministeri ya Tarsisi Hope nuko icyo cyumviro nasanze kirashe cyo kwegeranya imiryango bwa mbere yari yaratatanye. Hama ikindi candyoheye gose ntiyibanze gusa ku miryango yaragize extension ko hojamwo n'ubucuti bw'abandi hakajamwo tw'ubucuti gusa hakajamwo n'ubugenzi. Yego abantu bagafashanya mu mahigwe no mu magogo. Mbere tukagira ko tunasabira uwabitanguje Imana imuhe kuramba kandi imuhe gukomera mu migambi yiwe yose, turamushimiye. None kuko tumvise yuko uri mwene wawe na Tarsisi, birashoboka ugasanga hari wiyumviriye yuko wasanga ari akantu nyene ka famiye k'imiryango eske ku muntu wo hanze nawe nyene arashobora kuzoyijamwo, bimeze gute? Tarsisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Hope Ministry namba Tarsisi Hope Ministry, komera kumikambi yawe, namba kurukundo rwawe, komera Tarsisi Hope Ministry, namba Tarsisi Hope Ministry, komera kurukundo rwawe, namba kumikambi yawe, komera Tarsisi Hope Ministry. Shirame ridaranira inyungu, shirame ry'umurundi w'Amerika, afatikanyije n'umukobwa wiwe Tarsisi Chaseline, bakora ibikorinka birambire ntibibagire iyo bavuka, nubwo ari kure namba ntibaruhuka, bama batwibuka. Tarsisi Hope Ministry, Tarsisi Hope Ministry, namba Tarsisi Hope Ministry, komera kumikambi yawe, namba kurukundo rwawe, komera kurukundo rwawe, namba kumikambi yawe, komera. Ifasha imfuvyi n'abapfakazi, ifasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero, abasangwa butaka ikabambika, abasangwa butaka ikabafungurira, nikibagira abana bo ibarabara, ikanatsinda bimitaye bantaho nikora, ko biyungunganye, ko bisanasane. Tarsisi Hope Ministry, namba Tarsisi Hope Ministry, komera kumikambi yawe, namba kurukundo rwawe, komera Tarsisi Hope Ministry, namba Tarsisi Hope Ministry, komera kurukundo rwawe, namba kumikambi yawe, komera
wumve Chanceline Tarasisi Hope Ministry wumve Chanceline erega na Chanceline akora ibidasanzwe Tarasisi Hope Ministry wumve Chanceline amba nkuko Tony igeze kubivuga sinzi ko mwita Tony cyangwa mwita Bienvenue tuba tuziranye kera kuva muri 2012 twariganye hamwe rero nkuko yabivuze Tarasisi ari bikorwa sanzwe bakora byo gufasha abatishoboye imfubyi abapfakazi cyangwa abantu bari mu bibazo bigiye bitandukanye navyo ni bimwe mu bikorwa sanzwe bakora hariho rero ministeri isanzwe bicamwe yitwa Tarasisi Hope Ministry maze igihe kinini ikora amaze gukora byinshi bigiye bitandukanye ndazi no muri mwebwe baba bayizi cyangwa se batayizi ariko no batumira kuyimenya rero muri iyo ministeri ikora byinshi bigiye bitandukanye yabwiye haraho biba ngombwa ko agenda mu gihugu hagati atari ngaho Bujumbura akikora ko abantu bamwe cyangwa bariya banashaka nanjye twamenanye kubera iyo ministeri nyene barakoranye ibintu byinshi bafashanya byinshi rero hari umuntu yigeze ngaho kubivuga ati boko kumwe kuri yaga ntikimara ubundi cyangwa ubwirigire bugira babiri rero yari yifuje ko hari abantu ngaha ashobora gutuma ubutumwa yambwiye abantu ngaha ashobora gutuma ubutumwa arambwira ati genda bantumira ubutumwa runaka rero n'abantu bashika kuri bane kampere kuitwa Monique namubonye yavuze yantumye ndamubwire ariko aranyuma nubwo ari nyuma gato yaramye ko nomubwira yuko kugira umuntu wani jewe ndija muri kandi abisomye amwe nakubwira ati rantunga Monique genda uzane intama zazimiye zigaruke uruhongo umva kari mu muryango niko ndabisoma ntabwo bibaza ngo nivyo nikuriye mu mutwe hama uwundi nawe agira kabiri nuwitwa Fisto Hawenzi ngana mengari ngaha namwumvise yibonye ni Fisto cyangwa Giste muri ahantu Giste wahaguruka ambwiye ati ndakubwire genda uronde intama mu muryango zize mu ruhongore mu zindi acambwira ko kubera ko uzoba uri muri ibyo bikorwa bya minisiteri kugira ngo muzoze murakifashisha biri ngaha n'ibiri kugira ngo muzoze murakifashisha mugiye kuzana abandi bazimiye mu muryango ashaka kuzokambara kugira abone ko ari igikorwa umwe mu muryango kagira gatatu yitwa Ntambara yantumye ndamubwira ati jya kurondera imiryango uyizane mu muryango umva ni famiye banyene hari agapira yanungikanye hagarara muhagera kagira gatatu yitwa Ntambara yantumye ndamubwira ati jya kurondera imiryango uyizane mu muryango umva ni famiye banyene hari agapira yanungikanye
kane nawe ugira kane nawe yitwa Ejeni yitwa Ejeni nawe yambwiye ko nakubwira ati genda uzane intama zazimiye zigaruke mu ruhongore nayo nari agapira abonye nabo bantu rero ndashaka kwibanira rero impamvu nibaza kuri iki Monique ngo atawusa agapira byose ni byo umuryango rero mwabyumvise ivyo iyo ministeri isanzwe ikora mwabyumvise ko ariyo gufasha abatishoboye imfubyi n'abapfakazi kandi ni igikorwa cy'Imana twese duhamagarirwa aho turi hose kwama dukora cyane cyane duhereye mu muryango kuko jewe nagenda gufasha Murundi kana bivuko tabanje gufata cyo tuvukana bazongera bati washatse kwiyerekana mugabo banje gukemura ikazo cyo muhira hamwe agenda gukemura icyo hanze nazo nyene birafasha kerekana ko ibyo gukora ariko gacungu bikore murakoze amajambo yabaye menshi ikamuganye ndabashimiye mwese muri rusange ndanatuma n'indongozi zigiye kuduserukira muzoduserukire nk'indongozi muzoduserukire nk'abategetsi turongore ntizodutegeke kandi twizera ko muzotugambukira ko indongozi agambukira cyane cyane abirongoye hama abandi nabo dusigaye ntibava tubibaza ngo teko ntarose igiti nababwiye ko twese turabakonseye turabahanuzi igikorwa tujejwe n'ikiga nyene gufashanya gusubiza hamwe kubaka urukundo mu muryango no gukundana hagati yacu hama jambo rohereza ko ryo kwakwimuka muri rusange ko ntimwashobora kuza aza gusubira inyuma Imana ize kubatangurira imbere namwe mugenda inyuma kugenda bize kugenda neza ikindi naco nuko mu mugenzo w'iwanje nuko umuntu iyashitse yaravuye mu bintu runaka ari byiza akavuga ko yashitse kuko nk'uko utoshika hambere ho barizwa ni muri twebwe nyene rero uza gushika aze gusiga kamesaje avuga ati je nashitse amahoro nanjye nashitse amahoro kugira ngo twumve twese ibyo twaje tuvuga ko byagenze neza abashimire muri rusange izina ryanjye n'izina rya Tarasisi kuno mwashoboye gushika ubundi ibintu byose byagenze muri rusange Imana yabibayemo hama uza kumva ko hageze ko yikebanura muhaye umwanya araza kugenda ntabwo nimwe ariko kugira nsabe watanga dusha mu minwe y'Imana tuzajya dusengera kugira ngo nabaza kugenda azagenda n'ikiganza cy'Imana ariko yego ikintu banyibukije aheje gusenga cyo dufata ifoto ya twese kugira ngo akora kwita ifoto y'ikibutso mugabo umenga umuntu bibuka umuntu yamaze gusengera ifoto y'umuryango dufata ifoto y'umuryango kugira ngo atasize kumukira ariko twitwaje nuko zamaze kumushikira zimwe ariko byajyana n'umuntu dufashe ifoto y'umuryango ibyifuzo byo gutera imbere tugomba gushikako umwami wacu Yesu turahezagiye umukuru wacu yatwiyumviriye ko mwami umuha ikiganza cyiza kandi umuzitirire ari mu mahanga usigaye tugira dutandukanye Imana urashigikira intambuko zacu uratuje imbere aburira amamodoka bazigame abogenda ku moto bazigame abogenda n'amaguru ahantu hose dukandagira Mana utegura imitego ya Satani urakoze urasubira kuruza turi bazima urakoze turagushimiye ibyabaye tukwizigiye ko nibizoba mu izina ry'Umwami nk'uko mwabyumvise kuwo twatanguranye tumubaza amakuru y'ibyo ariko biravugirwa hajya mu kanama bari barimo twashoboye kuyaga n'umwe cyangwa babiri mu bari bahari mu bumvise imigambi yari kwiravugirwaho twashoboye kuyaga n'umwe nawe nyine tugomba tumubaza uburyo yoba yakiriye iyo migambi ukuntu yabyumvise nawe agira icyo ashikirije mu byavugiwe hajyanye urashobora kutwidondora
Ego jewe nitwa Sindayihebura Serdi, nkaba mvuka mu Minago, nkaba ndi mwene wabo na Tarsisi. Murabyumva yuko ari mwene wabo na Tarsisi, kandi urumva yuko irya nama yabitarimo gusa abantu bajya bava i Bujumbura, hariho n'abajya bava mu yindi micungararo. Rero tugomba tubabaze eske ku bijyanye n'ibyavugiwe hajya, ku bijyanye n'ibyo mwariko murayaga, wabyakiriye gute muri rusange? Wewe irya projet muri ko muravugira hamwe wayakiriye gute? Donc nicahe kintu wumva cakuryoheye muri byo? Bon, mu kintu ca mbere canryoheye nuko ari projet ubwa mbere ihuza imiryango yari yaratandukanye, tukaba twasubiye kubonana nabo twaherukana kera. Ikindi naco nuko ari imigambi myiza yo guteza imbere umuryango, tuvuye mu muryango tukarengana n'umuryango tukazoshika kure, gushika aho tuba association iteza imbere intara, igihugu n'amakomine. Ni projet rero nziza cyane yatunezereje rwose, mbere tukagira ko tunasabira uwabitanguje Imana imuhe kuramba kandi imuhe gukomera mu migambi yiwe yose. Turamushimiye. None kuko tumvise yuko uri mwene wabo na Tarsisi, birashoboka ugasanga hari wiyumviriye yuko wasanga ari akantu nyene ka famiye k'imiryango ryango, eske ku muntu wo hanze nawe nyene arashobora kuzoyijamwo? Bimeze gute? Nakivuze ubwa mbere, ndavuga yuko turavye ukuntu projet itunganije si y'umuryango w'amaraso gusa, ahubwo tugomba kuyetandika azogera kure nk'uko uwabitanguje abifise mu vyiyumviro, bikarengana umuryango w'amaraso bigatandukira n'abandi benshi, tukagira umuryango umwe atari uw'amaraso mugabo w'abarundi ufatanye mu nda. Murakoze cyane. Natwe turabashimiye. Yego cyane. Si uryo wenyine twashoboye kuyaga nawe turiko turabaza ku bijyanye n'irya migambi ya karya ka association ka Tarsisi ariko arakeya, hariho n'uwundi twashoboye kuyaga nawe tumubaza nawe uburyo yoba yabyakiriye kugira ngo nawe ashobore kutunganira, tubwire ingene iyo migambi yayakiriye. N'amahoro. Murashobora kutwidondora? Je nitwa Justin Habonimana, mvuka mu Karonda mugabo humba mu Rumonge mu Gisagara, niho nkorera akazi ka misi yose, niho ndagakorera mu gisata ca laboratoire muri hôpital ya Rumonge. Yego, nk'uko mubyumva irya association ntago irimo gusa abantu batatu bafise bakora, urumva yuko namwe ne data afise ibyo akora, bisigura yuko irimo abantu benshi batandukanye kandi bava mu mihingo itandukanye. Rero twagomba tubabaze eske ku bijyanye n'ibyahavugiwe, ku bijyanye n'imigambi mwumvise, nicahe ikintu coba cabaryoheye gusumba uko peut-être ayandi ma association mwari musanzwe muzi, ni avantage mubonamo muri iyi? Ego, je icandyoheye muri ministeri ya Tarsisi Hope nuko icyo cyumviro nasanze kirashe cyo kwegeranya imiryango bwa mbere yari yaratatanye. Hama ikindi candyoheye gose ntiyibanze gusa ku miryango, yaragize extension ko hojamwo n'ubucuti bw'abandi, hakajamwo tw'ubucuti gusa, hakajamwo n'ubugenzi. Yego, abantu bagafashanya mu mahigwe no mu magogo. Mwabyumvise, bisigura ko nawe wabyakiriye neza. Imigambi yahavugiwe urumva yuko ari imigambi irashe kandi igiye gufasha abarundi benshi batandukanye. Yego, imigambi nahumviye irarashe kabisa. Yego, izofasha abantu benshi, abarundi batandukanye, si mu muryango gusa, abanyi n'abagenzi, kuko urabona guhera Rumonge, Bujumbura gushika Butanyerera, ko numvise ko harimo nabo mu Bingozi, urumva ko ari ibintu biento muri kazoza bishobora no gusanga bipiriye Uburundi bwose. Nivyo. Murakoze cyane. Turabashimiye rero mwebwe mwashoboye gukurikirana kino kiganiro gitonya twashoboye kugiranira namwe. Imana ibahezagire aho muri, nk'uko mubizi mubimenyereye
icyo tubasaba ni kimwe no kugira like comment na share kugira ngo page yacu ya Tarsis Hope Ministry ishobore kuguma yavansa. Murakoze cyane. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.